Cameraman ngomereza uko gatora. Ngomereza uko. Ko arafunga ngaha. Safi. Fresh man, fresh. Nze neza. Mumbagare ni mwizana. Niko mwinjira ayo makamera. Ariko mumeze neza, ariko nta kibazo meze neza ariko kwinda. Harimwo arabivuga neza ahubwo banzo hezi igikorwa cyawe cyamusubira. Yes, what's up? Akunja Manoti TV, uranyita Manoti promoter, maître de cérémonie, nushaka wongere ko Manoti to promoter, to maître to cérémonato behind camera nsomone ivyo mudashobora kubona. Ivyo mudashobora kubona ni cameraman mfashe muzina umusore afite izina yubakiye, ni master venko sigashatse no musino yaje inyuma ya camera sabone na netwa control no musi rero. Ano tugiye ngira ngo mwayibonye no muri introduction mwayibonye sino kwigonda bibabarira. No. Cho shaka rero turaba no bati man wanafunga man cameraman ngomereza uko gatora ngomereza uko ko arafunga ngaha niyo bari oyo men niyo bari cameraman ugume kuri kamera kandi rero ni bose urumva bose vraiment ni bose. Hola. Mani wanakataa kufungua. Cameraman tuyuri. Ngomire soko ndakoyereza. Mani. Ona. Cameraman, chengenda yuri. Hawa jamaa. Wanakataa kufungua. Mani nta safi. Fresh man, fresh. Nze neza. Mumbagare ni mwizana. Niko mwinjira ayo makamera. Ariko mumeze neza, ariko nta kibazo meze neza ariko kwinda shima. Ariko kamera nta kigutwaye none. We niwe bahe? Oya, twaje kumura baragwaye. Mwaje kumura baragwaye. Sawa ntaco reka nje kumura kuko yari yantelefone bahe yantelefone ambwira aragwaye ati nze kumuraba. Kujya toyeka abantu abakonzi yakagwaye. Ubeho bakwita gute hayi? Jenny Krebe for MC. We nawe inda gukeneye ngo nawe. Ingo. Nacho novuga bose barakwiye. Bro vipi? Fresh. Uragwaye? Yego. Umugwaye aguruka. Bakundi nyene. Tuguma tubana tugwaye. Cameraman ubu nibahe mufate neza. Mufate neza hera hashikanire hejuru kugira ngo dukore umutima. No hasi hose. Hanze mwe babiri ndazo manyanga. Safi sana. Meze neza. Yego muradutiye. None wanza. Akabende baramutse mwese. Bro vipi? Fresh. Meze neza. Bon. Cameraman no type ramuba. Ari pose ukuntu. Aba type rero aba no musi turafana nawe bro. Yo. Salam. Safi. Nakwita gutaje we. Adina Ramazani. Okay, umeze neza nawe. Bro vipi? Fresh. Meze neza. Yego. No mutipe no musarankanga kurujwi. Fresh. Yego. Bro vipi? Nene no. Salam. Fresh. Agiye kwita gute we? Mark Junior. Iryo cino ne vipi? Iri gaje. Bro vipi? Fresh. Meze neza. Mukiyebuki. Man no musi rero cameraman duhagarare gutarama ingene duhagarara. Wewe cameraman sinzi ko wegiye kuri yo kusinzi ko byose anesha wegera ku jahajya tura. Manyanga wimvira gute ndagusanze ngaha bro wewe wivuze abantu bakumvise wimvira gute ndagusanze ngaha kwanza Ndatangaye kwiri na cameraman hano mwamenye gute mwamenye gute kutinga What's up akunja Manoti TV uranyita Manoti promoter maître de cérémonie nushaka wongere ko Manoti to promoter to maître to cérémonato iyi ni ba Manoti TV rero murazi wa musoro wangenda bazana ibintu bigiye bitandukanye ndamwari munkumbuye nanje nimba kumbuye ariko navutereka nze kurondera abatipe rero abita abantu bandika amameme babita gute n'amameme se n'amazu abita gute abantu bandika babita abamemelords canke abamemelords abamemelords canke abamemelords nkava nihe Kenya hano batipe rero abatipe sinze ko navuga bwa mbere baratukana bwa kabiri barahanurana
sinzi rero usanga batutse kesho abatuka ngo abakobwa bo mu ngagara ngene bifotoza ngo abakobwa ivi na ivi bro n'umusire naho ndavumbuye numva wengura kwaye ariko sanze umugwaye aguruka bahe ni bahe bagire gute bahe nyene nuko bahe nyene inkuru nyene ntibidoge bahe rero no munsi nje kuraba wewe ariko ndahasanze abandi bantu abo bose abandabazi abamemelords niko bambariye soko nyene ndahasanze abandi nkawe kandi ndabagwaye mwese umva ndabagwaye sana no munsi remvuga ntereka ngende tuyaze kandi muraza kungora koza guhera ku murongo nguma ngiya nkuko nkatangira hungaruka kwa manyanga ibintu by'amanyanga tubikura mu nzira bahe sasere nk'ikibazo ca mbere kugira mutangure kwandika zita memes sivyo kugira utangure kwandika memes we nkawe bahe muri abo bose bari ngaha waba warabiye kurinde kugira ngo tuze gutora umuntu yabitangoye ngaha naho ngo wahenda vyibuka ukuntu byagenze kugira ntangure iki gikorwa donc bwa mbere nari umufollower narakunda gukurikirana Idrissa ingodo twenge hamwe nakunda kumukurikirana sana mbere narakunda no kumwandikira cyane inbox aravyibuka twaravugana gose je rero kubera kuva na mbere hose je nari umuntu kweri nakunda kuvuganya tujambo dutwenza no kwishure bari babizi kweri niho nyene umusume nyene inspiration nyene iranje ndavuga ati ibintu none kubera iki je ntobikora ubwati reka nangure kubikora tangura kubikora ndaronka application nyene ibimfasha mu kubikora haje mukoresha application muri phone yego nhenze muri boss mukoresha ibintu vya machine kumbe na wapi naki ni vya masimu tu ni phone kweli hama nyene ndaronka application ndatangura nyene gukora nkitangura nyene naratanguye kuri meme nyene yari itesa kweli ndabona nyene ibintu bitanguye gukunda ndavuga ati reka mfatira hanyene umva nuko nyene nagiye ndaza ewana gushikana ubu kweli gutuka abakobwa ngene bifotoza n'ibisusu vyabo biri gute gutuka abakobwa oya nyene ari inyifato mane baba sister bacu bagira bigasarisi ilifo yuko tugenda turabivuga ewana bagabanye kweli uvuga ati je bahe hako ngi umunwa ntuma ngi biharage nofuma ngi biharage kweli bro vipi meze neza ubona nyene gasura ko nyene uri swaga nyene mutipe nyene wiswaga ntiyamenya ko tukaba demo kujya kubo nije muherezo ngaha abamemelords ngamu ego bo kwita gute je ni Clever for MC kandi wewe burya page yawe iri hit sana ego ndayizi page yawe iri hit sana no ariko gutuka abakobwa we vipi oya sikubatuka ni kubakibura hajya ariko ntaco ni bakwita Clever for MC so aho bose aba uko babona umuntu wagiye ufollowing uvuga ati niwe ndiko ndarabira ko ni nk'ubu uhari ntaho hari hano mugabo natanga usinzi ko muzi mbega warubizi niwe nakurikirana cyane nkaza ndaraba ibikorwa vyiwe narabikunda cyane mu nyuma nyene biranzamo nanje kubikora uko sinabikora ndabishira kuri page je nakunda kubishira kujya kwiryohera ku mastati ibiki bama baca barantera intege bambye ati create page gira ukundi mugezi nyene asanzwe abikora yitwa classic for it amace ndabitangura ndabikora aho nyene uratanguye umwamba aho nyibiye nk'urusaku jendo bakunda kunyitango ndumunyarusako w'abantu nyibiye nk'urusako nk'umuntu ngaho ubona uti umuntu aratujya kanamba mu kwandika aratujyanya kantu Manyanga wewe ngo nubajyanya akantu kwandika sinavuga ati ngo nabajyanya akantu sasa we Manyanga naho bakunzanye ko nari kuguherezako wewe uramaze no kutwinjirira umaze kwita Manyanga promoter ndagarutse pro vipi safi meze neza je ndahari ko gashati kagoroye nyene kabye karanazimvira yebona nk'umuntu nyene avuye mu rusengero kabayita pana mu rusengero umuntu atwara babushe mu rusengero wari witira nyene gusabira twari dutiramye ngo umuntu tuguye ko sinzi nkako kukirato nk'icyo kumenga ni hatari mena nubukire waye abantu bakize nyene ucaba kwambara ugasanga nyene wambaye ukuntu mwene uvuga ati nagafaranga ke bakwita gute hajya rero bo je bantazoe Dawina ni irakozerize ramusakunza Manoti TV ndibaza hello fan of Manoti TV ni Manoti ba Manoti TV ntajya we naho hajye no turazifise subibona none biri isa men nacho bibaye vraiment ni bo bro hama nawe uvuze ngo ni irakozerize izina ukoresha kuri ntuzeko kuri page OG Burundian niyo iyo ntuze mina nyene menga ndayizi nayo nyene OG Burundian n'umurundi wo kwitsitsa ori agasozo ni umurundi wo gasozo nawe nacho OG iryo zina OG rikunze kwita abantu benshi abantu rero bita ba OG usanga ari atari so ariko ntaco gutuka abakobwa vipi wewe
Mbo je sinoshikira ngo hari abakobwa dutuka ni impanuro zisanzwe tu no kubahanura bari gusanga barengeje ugasanga ariko bagira ibintu hari nko ryane nasanze yagize ibintu kuraba inyuma asanga nta kintu kiriyo cyangwa wagiye kuraba inyuma y'inzu usanga nta kiri basi byo vuma bigira umuntu ugasanga wagenda inyuma ugasanga ariyo none bizogira umuntu waje inyuma ugasanga nta kintu kiriyo ukamenga yicaye ku gikarato kigome gihanagura ribasi umenga naramumunye n'ingorane iyo ni memesi ndabahaye ngo bicaye ku gikarato kigome gihanagura ribasi bro vipi safi meze neza yego ko tuje sana comme d'habitude yes ashimwe yo misalamu niho nayo assalamu alaykum wa alaykum salam turabarakatu bro meze neza ariko safi alhamdulillah nawe hajya kwita je ivyo ntibinda yeah ibyo egeruko hariyo bita pajira higomba gusa niyo bayita gute ni ndavyitayeho ubona kace yita ngo ntavyo nitayeho nawo ngo ivyo ntibinda muri bose barahana n'umwafise page yitwa ko mvuze ni ndavyitayeho ntavyo nitayeho ivyo ntibinda wabikuye ku kirero sasa jewe nibita kuraba nibiki bijya muvuga ntaco bigutwaye ubona kuvuga uri fier uri proud yo kubana byo kubivuga mbo je izina rya page rega umuntu aricara akiyumvira bivanye na projet afise gacavuga ati projet yanje shaka ndahitwa uku umva naho nari kuyita abasazi byari kuvana ni uko navyumviriye je kuko page ni gwanje ntegezwa kuyita uko nshaka sinzire yuko ngaho nuba nakwishuye kibazo oba wambajije oya ntiwanyishuye neza kubera iki ivyo ntibinda rega izina ryose ugiyita office chat nigiyita kubera iki ivyo ntibinda bumva kandi bose nihore mbwa nje vuga tereka nicare rero igituma nayiswe ivyo ntibindaba kubera abamemelords bose bakora nashatse kuvuga katandaba James sayi wanje gwanje bose umva komenga harimwe akantu no aba bose harimwo arabivuga neza ahubwo banzo hezi igikorwa cyawe cyamusubira umva kabisa akantu nyene arafise akantu yagiriza umutipe na apana yagirize yababonye kavuga ati ivyo by'iwanyu Omba yaje janiyo omba yaje gupinga rero oya ntiyaje gupinga ahubwo waje gukosora bro je naje gukosora babo sasa mwabyumvise azobibona yaje kubakosora tu nabindi uzobibona uracari muto ikibabaje nuko nshaka kubakosora nkaca nsanga abakuru banje nabo baracafise umwanya baguma baduga nkakora nabo bagakora afira mu nzira sawa uvuze bakuru babushatse kuvuga bande muri abamemere bose tubona bamanyanga bose kwanza bari ngaha hanya nke kari James page kiri ntoya bukebuko ku umujama yavuze ngo niwe muhererezi wanyu nawe uvuze ngo ndavuze ku myaka nje ndumuhererezi ku myaka nando kukazura umurambe ego ukazura umurambe ku myaka ni muto ego je ndibuka neza vraiment yana samara mbafise umwana ngana no bro bamutaye mu yarara oya asikuvuga uko urumva yo na samara nyene uco byumva nawe bafise umwana ngana no yatakurira itike nk'ubu umwana ure guco byumva biri mu nzira nyinshi bwawe ndikuvugira ngaho urumva yamuriye déplacement ntiyatse nuko byahise yamuriye déplacement nk'ubunya bafise umwana bangana n'uyu bafise umwana yazo uwo muzi bafise umwana ngana no urakoze cyane bro utirero ni gukosora abamemelords bose nga ndagerageza kubakosora mukuru bawe bagoma baduga mwabimuga kuri manyanga urashaje manyanga n'umutama imfura yiwira hekenye gufa akari turitsa nyene aha mwana we gasize misayi no muzana ndapfira mani byo bino mwandika muga mu binzane go nanje oya sikuvuga ngo ni black twumvikane sibyo basi dukora ikiganiro ariko twenze tuje kubigaruka bro we daguhebye ukunda gutwenga ntiwari kuzanga kuko ngaho hapfiye oya we daguhebye bro vipi fresh meze neza yego kweli umprenda gutera inkuru rero wewe ubu twumvikanye byo gutwenga wanye ko nciye mbayo niruka bintu byo kunkanga n'urujwi
aho ya wumvuka ndarigabaye gerageza uvuga akaci kabademe reka ni amosteri oya urakubita nyene moya mbere apa ndaba mu maso tura desha ko ritembera nk'intunze ahubwo nawe kura amarori turaba jewe jewe azi gituma ntakura amarori abakobwa benshi baraguye kubera amaso yanje niyo mpamvu ntashobora gukura amarori Sena ndumiwe ntashobora gukura amarori nico gituma yego umeze neza ari ngara umudema ari none yakure turaba ashobora kwinjira nta badema ngaba bahaba sinzi wumva rero ntavyo dashobora kwinjira ugasanga habaye ikibazo mba n'ingora yego umeze neza ariko yego hayo kwita Marc Junior Junior urugabo rugera hariyo mu muherereza ari hariyo ukaca wita Junior yo wita Senior na oya ubwo nije ndumuherereza ubwo rutse bro wabyumvira bose mbona bashaka kwigira abana mu buzima hari ibintu bikunda kuba kenshi iyo ugiye guhiganwa n'umwana canke umwema canke ikimuga menya kutsinzwe niyo mpamvu twese dushaka tuba abana kugira ibi bitama tubiceko mwamone no mutipe kabina manze ko akabonye ngo kugira ngo ibi bitama ngo tubiceko Mayanga wowe ufitanye ikibazo kindi bano bantu naho we ntaragushikiye Shaje nacho dupfa kwe sinza ahubwo bose agomba kuririmira je sinzi ahubwo nibambwira adna ndagusavye ubwire kwe James imyaka mikiya n'umwana wanje nta numwana afise avuze ati ngo ufise umwana yigaziye mwavyumvise avuze ati n'umwana wanje kwanza yamanje aravuga n'umwana wanje muvuge n'umwana wawe nta umvirize abana bari ubwoko bibiri n'abatubwiye abana bari ubwoko bubiri gusa nabwo nzi hari umwana kwanza bayiga muri primaire yabivuze ati ngo umwana wanje yiga 6e eske banga afise imyaka ingahe natubwiye bo amashuri ashobora kuba yaramunaniye gusa nconzi caracambara ikaki oya je kuriya kwanza raza konsigira sawa umwana wa Manyanga aracambara ikaki oyo mugabo twibukanye neza yuko n'abasoda bambara kaki bashobora kuba ari n'umusoda ariko mvuga ngira n'umusoda ngiye usanga ari umusoda aho ndahiriye umwana wanje acara usa umujeye cyangwa usanga ari umusoda byose biraba reka nemere manze mvugisha ubu nawe bro vipi fresh man meze neza bukebuke hajya wewe bakutagura ndeba ni Idrissa umutipe rero murabona ubwenge afise mwe mwese mwicaye wacare igihano hari izuba kuri azo hafata kamera kaci acara kawukanye nk'igistati bro vipi fresh man hayivuze ngo bakwita Idrissa ego eke shira kakayeke Sinwa Burundi ako kaboro vraiment sino kavuga abajamani bo bakazi aka yitwa hokonge aka nubise ngo Sinwa Burundi jewe wakora akazi nkakutifsa dufite amashuri ngayo ati utuntu wasize mu mutwe nduki mbona dusa n'amaka gusa n'imishatsi yiwanje gusa ikindi kiriyo nuko tushire n'amafaranga nta bindi byose biterwa n'amafaranga nguri Manoti none kawaida me uraza kuducorera rero ntugire ikibazo bro hama uvuze ngo akushira ku kayeke twumve akayeke Hong Kong cyangwa Shinwa di Burundi cyangwa bikunze kanyita Jembe yego nawe uri umuhererezi oya agenda bakuriye aba bose kuri page ni ngo dutwenge hamwe yego rero burya rero mwe burya muzaba munansororera kubera mwebwe page zanyu rega zose ndazizi kandi ndakunda guposta ibintu byanyu kuri stat baza Manyanga ubundi afise nomero yanje ngani baza Manyanga page zanyu mwese ndazizi ngo dutwenge hamwe iyo ndayizi merci sana kubizi uraza kungurira akantu ko biri kose ndagupostinga ahubwo merci beaucoup nako nakantu keza cyane bro hajya reka se nawe ndakubaza nyene mpere nk'ikibazo nyene cy'umwuga kuri wewe nyene kuko Manyanga we namushikira ndabona duhava tunateba ni ingo dutwenge hamwe kugira wandike memes bifata umwanya ungana gute kugira ndike memes bifata binsaba kwanza kubera memes ndayandika burya nyene swati mba nayibonye ahantu uyo munsi canke nkaronka inspiration bivanye n'ijya foto nshaka ndayikorereko ego ajya amafoto muyakura hehe mukunda gushiraka n'amafoto menga ajya amafoto urabona ko ubu anyamaro dose cyose gafise abantu benshi ubonye ifoto nimba uri umuntu nyene w'umuhungu yumvira
umuntu ufise ubwenge ucuronka ide ukorera ko bivanye n'ukuntu manze kumenyera gukora ama memes menshi yego kenshi iyo umugabo mukore ntuze izo memes zanyu hari gihe ushira kwandika memes imwe canke ugasanga mwanditse memes ugasanga mwanditse inkuru igenda ibandanye urakunda kubigira yego nakunda kubigira biragutwara umwanya ungana gute mu gihe wanditse memes imwe n'igihe wanditse inkuru igenda ibandanya yose même simwe vraiment irashobora gutwara umwanya kubera arashobora gukosora udukosa twinshi mugabo ari inkuru vraiment bari inkuru buzi mu bisanzwe urabona ko twese twakuranye n'abantu bakuze batubwira inkuru zikatugumana mu mutwe bagacuvuga inkuru vraiment barayimbwiye ranyigisha reka naje ndayecece mu rubuga n'abandi bigisha manyanga wese nza kukubaza witwa iki kwera waramenyekanye cyane cameraman iramubona kamera Manyanga yamenyekanye inzira ija mu rusengero inzira ija ku musigiti ntaco ibyo ntiyari yabuze wari wavyumvise uwo mutipe mufitaniye beef kuva kare nari nabibonye gusa ariko sinavyumvise neza sinzi ngiye bisa cameraman Manyanga araboneka fresh nta kibazo na kimwe safi Manyanga vipi safi sana meze neza yego meze neza ko dukuze ngo tuje hari ya cameraman kavuza kugira ngo ibintu bigende neza cyane Manyanga ngo ni wari umutama muri abantu bose kubera yakwita umutama bon sinzi ngira ni kubera iryo zina rya Manyanga abantu bicara kunda kumbaza igituma ari Manyanga sinzi ngira ni kubera iryo zina sinzi no umuntu yitwa Manyanga wari umutama ngo Manyanga nyene numujeri nyene agoma akora Manyanga kwako ndi hahandi bon rijya zina rya Manyanga niryo kuri page izina ry'iwanje ndibaza benshi ngaha bararizi izina ry'iwanje bakonza Manoti TV ntaryo bazi bon izina ry'iwanje rya vrai abavyeyi bampaye nitwa Christian Manyanga niryo yavuye he bon Manyanga ryavuye kuri aba bajama bakina babahe na grand frère wabahe ngaha nyagura n'umujama twarakuranye hari ukuntu nk'ubushaka duriye nk'ahantu ubwo ati Manyanga ngo tugende ngo ugure intu z'inyagacupa donc mu bisanzwe twitana ba Manyanga donc amanyanga reka Manyanga shabuze kugurira ga Primus ngaha ka mustira ga Karoyare nyene ibintu myene ivyo nyene ugasanga izina ryace riva ngaha nkuko bahe emission heruka yigeze kuvuga hari ukuntu bakunda guhamagarana muri internet ngo bahe nimba ari ibijumpu baho ubwo bugari bahe birire natujyavuye nyanje iryo zina rya Manyanga ryavuye ngaho nyene Manyanga ndarishira kuri Manyanga nyene kuri page kuri Facebook nayo ubundi siko nitwa Christian ayivutse irinde gihe kirundi kutazishira ko ubone twantu izina naje reka tugihoze Manyanga usigaye noneho wagaya Manyanga yawe yabaye menshi usigaye yita no mu promoter bon ijya promoter ngo ni Manyanga promoter aya bon ijya sinzi warabonye biriko yego narayibonye nishira ibintu by'abastari conversation nyene y'abastari nkunda gushirako nyene nivyo nyene bashaka nyene niryohera abafanzi barabinsabye abantu benshi mbye ati nta kuntu ugira inuzenya Manyanga promoter rijya nari kuri Manyanga promoter kugira ndarishireko abastari nabo nyene ndabaryohere kuba bafanzi biyo wanje Manyanga reka nse no kubaza akabazo ngiye akonda akabaza nabandi bagiye batandukanye nkuko ntagihurandika memes mukabona umuntu akwandikiye avuga ati kwera ibintu wavuze jewe nyene ibintu ni vya bindi nyene bon benshi bakunda kubimbwiye si tuyo nkoze ntuzenya kwera ndakora memes z'intuzenya story z'urukundo myeni zikenshi iyo nkoze story z'urukundo benshi bakunda kunyandikira bakansanga no kuri WhatsApp bakambwira ati man wakoze ikintu kizima situ abantu baba mama n'abapapa kenshi bakunda kunyandikira bakambwira ati vraiment iya nkuru wakoze yadukozeko kandi cyane ico kimwe na ntuzenya bahe hariya naho nyene akunda gukora izo story kenshi naho nyene yambwiye yuko ari abantu bakunda kumusanga mu bisanzwe dukora ibibaho kandi bihanura naho sinzi kumaze kubibona uretse tujya memes zitwenza hari n'ibindi bihanura mu mwandika byo guhanura na memes imbere banashima turashira muri ntuzenya byo guhanura gusa ni gake kabaho gutuka abakobwa navyo gutuka abakobwa sha jiwe
ndabatuka gake kwanza nta nabona igera reka manyanga je ndayishira ntunze ndayishira muri ensere rindira mane kamugomba kunyibira ibintu bahapera bose rindira me ndaza kuza rindira manyanga bamvugiye ibintu ariko reka ntaranavyo bagira cyo ndiye ko ndayivuga prince ya ninde buri gihe no muri comment ya mayivuga prince ya ninde bon ni kuba no mwexe wanje usanga ari umetse wiwe umuntu yavuga imisi yose bon bisanzwe abantu benshi bakunda kunkurikirana kuri page benshi bibaza yuko Prince yo ari umusheri wanje nkari umu ex wanje Prince ntacyo dupfa kandi bisanzwe ifise abagenzi babiri bitwa aba Prince kandi si kuvuga ati ngo iryo Prince ngo ndari kuyakora abagenzi iryo Prince yani izina ryanje ngo n'umwana wanje nzumwita Prince kwere izina Prince ndarikunda hamwe naje amazina ndayakunda cyane yego ntacyo dupfa ariko ndayakunda gusa kuri Prince yani oya mvirize gomba nkora intu zenye memes izina rya mbere ikunda kunza mu mutwe Prince ya nanje meme na Bera na Bernice ayo mazina ane mvuzani nimba taratatu nane ni uvuze yani okay ayo mazina yakunda kunza nayo uvuga ati ngo Prince ngo arico dupfa canke n'umushiri wanje oya na n'umu ex nigeze kugira yitwa Prince no iryo zina narigunda abariko badukurikirana mukaba muzi Prince canke Prince nyamba hari andika muri commentaire tumara amazi manyango no musubona uhava none guhava gutse ni bavyandika muri commentaire ndabigira screenshot kandi mu bisanzwe bakomansi umuntu wa mbere aza gukomanta bari Prince wa mbere aza gukomanta canke anje ndamwemerera agashimwe ka 5000 urakoze cyane agira umuntu nacho bavyumvise none bavyumvise bro wumvise yo bija rero navyumvise yo bija burya wumvise agashimwe ka 5000 none ko aza kugaha Prince ya nabes none no musi ndaza kuhayira bro ntako numwari kwicara tukagira umuzinyi muga ntaco reka twicara ku yacu reka turiko turagira no ku musozo tuko tugira no ku musozo bahewe wakumye mvugiramwo ukajya ko reka mere nga bro reka ndakugarukiye ko wewe wabuze ngo urumuherereze muri abo bose kandi ko ndakuramenga ijisho ni ijisho ni mujye wapi ko iyo wandika meme kenshi uba inspiration ukunda kuyikura mu buzima bwa misi yose ibyo tubayemo ndashobora kujya kenshi inspiration ndakuyigira ndi ku ishuri ugasanga ndicaye nk'umupoze nk'uko ugasanga ndiko ndibwira abana ndi nko muri etage hejuru ibyumviro cyo biza ari byinshi ukuntu ngaca binzamu cyangwa uri hejuru umubona abantu nyine ko bashyikira hasi ukabona nk'akantu ka insolite ndazakorera ko kwabo nyine nk'ibyo nyine ntagiye urakora nawe ntuse memesha akagira umuntu akwandikira avuga ati kweri wanditse jewe byama byashitse kenshi kuvuga ati ewa uramvuze urameneye agafu ati nije nawe bro nawe tugiwa ko tunavuga ko turiko turangitsa n'ikiganiro ko ndabona n'umwanya uri kuragenda bro nawe iyo wandika meme kenshi ukunda gukora inspiration he mbo ama inspiration umuntu akura nyene mu buzima busanzwe ona nk'ubu turi ngaho urashobora kusanga akantu yene kitayemo asanga ndagatahanye ukabona nagashize kuri page bisanzwe tu nta bintu bya hatari nk'umuntu yirwa ari umvira ibintu bya hariya na hariya ni ibintu yene usanga byaje urashobora guhura n'umuntu mwibarabara ukumva avuza akantu kabura gatwaye cyo gahura n'agafoto kabura gato ugasanga wahejeje gushaka utuntu nyene ni nkuko nyene nta bintu bya hatari bijamo hama nagomba ngaruke ku kintu cyaho batipa guma bigira abahererezi bibaza ngo muhira turacyaronka ubuyi bazi ko wibwahetse ubuyi bwarahetse umbize ibintu byo kwigira umuhererezi ubuyi bwarahetse rega uyo turakurikirana ari imbere yanje urumva keneye kwigira umuhererezi kandi navutse inyuma yiwe afitaniye bifu n'ubuyi no mutibe yabuvuye ko yarawukubona ko naciye nkuriki yaciyakurikirwa nta president tegwa kuri tangwa guma ryohe nta president tegwa kuri tangwa ryohe utegezwa kubaba naco bro reka mbaze umutipe kibazo gitandukanye n'icyabandi nagiye navuze ubwa mbere nazavuga ngo hari gihe wandika meme ugasanga hari umuntu akwandikiye ahubwo ati wanditse jewe nawe ntagiye urandika meme hagira umuntu aza kugutuka ati ibyo bintu musubize iyo mukuye ibyo bintu musubize iyo mukuye bo ivyo nyama nabibonye keshi na cyane kuba mama n'abamamane n'abapapa twenzi kimana kubaki kuba mama n'abamamane
Yes, WhatsApp bakunze Manoti TV ndumva ikiganiro sinokibandanya. Namba bumvise zo gurenga. Ariko imbere ko metse ikiganiro. Abamamane nabaki. Abamama n'abamama nyene. Abamamane nabo usanga ari nk'abage. Ujama me comprendre bien ça. Abamama baba nabanutse. Abama abigira abahungu. Abamama Abamamane nabo nibaje nyene ari abakobwa nyene neza. Oya wabicuritse. Wabicuritse. Suko nashatse kubivuga. bavugira shengene bashatse kubivuga. Abamama ahantu harahiye. Abamama n'abamama nyene. Abamamane nabo nibajya abakobwa bashaka kwigira abamama. Kwigira abantu bakuze kandi batarabishikako. Niyo wita mama. N'abapapa n'abapapani. Abapapa nyene nibajya abapapa nyene nawe usanzwe uzi nyene asanga afise famille. Abapapane nabo naba bamanyanga ububire bwigira. Manyanga ngo umupapane. Umuhungu no munsi dufitaniye beef. Jesse nibaze. Uwo muhungu natubwire wowe muri kategori yahe? Jewe. Kategori ndimo. Hagati y'abapapa n'abapapane cyangwa mama n'abamama. Numupapite. Ikibazo nikijana n'ikindi. Urabanza ukishura kwanza ikibazo hama nawe ukabaza. Wewe uri umukino. Umugwi ndimo? Plus. Ushaka ndakwigishe cyangwa ushaka ndashaka kunyigisha shaka utumenyeshe uri umupapane uri umupapite uri umuhi ako kantu kugira kamende bashimire cyane mwadukuriye kuva managa gushaka kuri no mwanya cyo kubona imbere ya kamera ni Manoti promoter rometre de cérémonie Manotito promoter to metrato cérémonato behende kamera nzamane je mudashobora kubona ibyo ndashobora kubona ni cameraman fise umusore afite nayubakiye ni master venkos gashasiste mwakoze cyane wamaze kugira subscribe ku channel yacu YouTube nawe turabikora turaza kunezerwa nabikora nta nshuti nkamwe mugira amanota na Manoti.